Yesu nashimwe. Dusome amajambo y'Imana dusengera ko mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana igice ca 12 duhere ku murongo w'indwi ndaza guhagarara ku w'11. Ivyahishuriwe Yohana ni igitabo gisozera Bibiliya c'inyuma. None rero dusome muri ico gitabo ntikigoye kubona igice ca 12 umurongo duhere ku w'indwi. Mwijuru havyuka intambara. Mikayeli n'abamarayika biwe bagwanya ca gisato. Igisato kigwanana n'abamarayika baco. Ntibatsinda kandi mwijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Ca gisato c'amahero kirakorogwa, nico yanzoka ya mbere yitwa mugwanizi, irindi ni Satani. Nico kizimiza abari kw'isi bose. Gikororerwa kw'isi, abamarayika baco bakororanwa naco. Mwijuru numva ijwi rirenga riti noneho agakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data akororewe hasi. Yahora barega ku murango no mwijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo. Ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Imana nishimwe. Ngomba cyane cyane umurongo wa 11 ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama. Nimwasoma haruguru murabona yuko iki gisato cagwanye nyene, hanyuma cari gifise umurizo muniniya ngo gica gikorora ica gatatu c'inyenyeri. Hepfo barasobanura ico izo nyenyeri zarizo n'abamarayika. Hanyuma rero cari gifise ububasha rumva bwinshi, igishobora kwandurutsa intambara mwijuru, kandi kikagira abamarayika mwijuru gitwaye. Ariko nanezewe n'aka karongo kavuga ngo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama. Ibigwanishwa byanditse mu Banyefeso 6, amaraso ntibayavuga ariko baravuga kugororoka. Nja ntangura kwiyumvira rero kugwanisha amaraso. Kugwanisha iki? Amaraso ya Yesu. Burya ntushobora kuba umuntu ashikamye mu vy'Imana. Mu Baheburayo haranditse ngo nimute ubushizi bw'amanga n'ubushizi bw'ubwoba. Ntushobora kubigira ufise accusation ikintu bikorwa muri wewe. Conscience yawe cyangwa agatima muntu kadatekanye atajwe iri kwagiriza ikibi, nta bushizi bw'amanga wogira. Ubushizi rero bw'amanga n'ubw'ubwoba mu vy'Imana biva mu maraso ya Yesu. Murumva burya Satani arega umuntu ku Mana akamurega no kuri we. Nutamenye rero kugwanisha amaraso ukaza kwisobanuza ibindi bintu azokugumako. Hajya wibaza abantu bose bamapfukama ture jour no bagororoza imisi yose wihanye. Bibiliya ivuga mu icete ca mbere ca Yohana ngo iyo twatuye ivyaha vyacu niyo kwizigirwa kandi gororoka, nivyo bituma iduharira ikatwoza ubwabitanya kose. Ngo kandi amaraso ya Kristo yoza icyaha cyose. Ukamenya yuko icyaha wacatuye nta majwi yoza inyuma. Agarutse sa y'Imana na ya Satani ngo yari umurezi abarega ku murango no mwijoro. Amaraso ya Yesu, Yesu ashimwe. Amaraso ya Yesu arafise ikindi gikorwa uretse kutwoza ibyaha bikanatuvako. Aradukingira, ico bita protection. Umwe yeko arasigura avuga ati abadayimoni, mwese muraza ko abadayimoni batanganye igihagararo. Hari umudayimoni mukuru n'umudayimoni mutoya.
ati umukristo ariko amaraso ya Yesu akaba ariko aragendagenda ngaho mu ibarabara, hari aho yarose n'akaririmba agenda araririmba. Umudayimoni ahagaze hajya kwibarabara ahagaranye na mutoya, aca mubwira ati urabona ujya muntu ategome, wabonye ingene asa, urabona ko ariko amaraso atego, nene ujya umukozeko abamarayika bazogukubita. Haleluya. Satani akayabona kuri wewe, Imana ikayabona kuri wewe, nawe ukayibonako. Nukuvuga ibi bintu bishobora kunesha igisato cyakoroye cya gatatu cy'abamarayika, birakomeye. Haleluya. Bamuneshesheje amaraso, bayakoresha gute? Genda uvyige, genda uvyiga gahagaze kuri wewe, nico kizimiza abari mu isi yose. Ntuzobikangisha ko wisonzeshe ko wagize ibi nibi. Atinya ibintu vya Yesu. Satani atinya ibintu vya Yesu, ntatinya ivy'umuntu. Bamuneshesheje iki? Amaraso. Aramunesha. Ega bayagwanya, aramunesha kweli, aramunesha. Urumva hagira ashobora kugira kugororoka na Satani acahora. Nuko Imana iba yaguhaye. Yosuwa yahagaze nkuko ariko arasigura ngira ngo yariko arahereza. Hariya urumva ni nk'ibi nyene. Satani ngo acahagarara iruhande ngo agirene amurege. Hanyuma rero baca bamwambika impuzu yera n'igitambara carahora. None yagira yari yambaye impuzu nguri kubuhoma. Ari ibintu rega bigoye kwihana. None hajya ubuhoma urabuharura kimwe bibiri bitatu. Ubuhoma barabuharura. Nakantu ko gakushe, hari ivyaha twiyiziko n'ivyo tutiyiziko. Umwanditsi wa Zaburi acasenga avuga ati Mana ntumparure ko ivyaha byanyenyegeje. Ntumva ko vyinyegeza se, ariko amaraso arabirondera. Haleluya. Uri muri dushe hajya amazi ntiyoza ngaho mu bwongo utahabonye, hose ntuhabona, ariko wizera amaraso ya Yesu. Wizera amaraso ya Yesu uyatware kandi uyagwanisha. Hari ibintu bitazotsindwa utamenye kuyakoresha. Bo baba mwijuru bashinga intahe ko bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo, ngo ntibakunda amagara yabo, ntibikunda gose, ntibatinya umusaraba. Hanyuma ivyo bintu iyo bikwije Shetani aragutinya kwera. Ababona yuko atakindi yo kugira, ababona yuko atogushobora kubwa amaraso ya Yesu n'ugushinga intahe, wowe uravyemanga ivyo bintu vy'Imana urimo, kandi nta nubwo ufise ngo yo kugirira nabi. Turi ku rugamba. Yesu abahezagira. Muname dusenge. Mana data wa twese, turagushimiye igitondo, urakoze no kubwa amaraso ya Yesu. Haleluya. Ishengero ryawe rikoraniye hano, amaraso ya Yesu arisobanure, amaraso ya Yesu aboneke hano, amaraso ya Yesu evakore aneshe Satani mu izina rya Yesu. Uhezagira ibikorwa byose bera hano, kandi waje ngaho ari umushitsi atari bwayogemwo, atahayozemwo. Amaraso ya Yesu yoza umutima wiwe mubi, amufute ko vya kera, dutahana ugushira amanga mu vya Kristo. Ubane natwe Mana, ubane n'abaririmbyi, ubane n'abasiguzi bari inyuma, uduhezagirira ahantu. Ndabisengeye mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen.